Yes, bakunzi ba Linux TV aho muhereye hose turabaramukije ni Titi Brown kuri microphone. Kiganiro ni impano yanje nkuko mubibona imbere yacu hari umusore mwiza cyane afise guitar ya tuba ko ari musicien. Yes, araza kubidondora yongera abwire ibike byasanzwe akora bijanye n'akazi kiwe nimba ari umunyeshure nimba ari iki tuzi turaza kubimenya ni mu kiganiro impano yanje umunsi kwa twatembere neza mu Kanyosha. Yes, turagwaye ikaze musore. Murakoze cyane. So hama ku mazina nitwa Dushime Kevin. Sanzwe ndumuririmbyi arimba indirimbo mpimbaza-mana. Nkabasanzwe mba mu Kanyosha. Abita ku 8 neza bita mu Kajiji. Hama nkaba nanje narize Kristo nkaba naramugiye umwami ukita mu bugingo bwanje. Ni Dushime Kevin ukaba waramaje kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Yes. Cyiza cyane. Kevin, turi hano kugira ngo tukoreshe ikiganiro nka Linux TV twarakoze ubushakashatsi dusanga hariho impano ufise yo kuririmba. Naco gituma turi hano kugira ngo tukubaze vyinshi kubijanye n'impano yawe nkuko Linux TV sanzwe bikora harimo kumenyekanisha impano z'ugwaruka. Ya twaje hano rero kugira ngo tukubaze bitari bike kumbure abanwanyi bacu baraza gusobanukirwa. Twizere yuko mugiye gushimishwa n'ikiganiro tugiye gukorana na Kevin Dushime. Yes, Kevin Dushime uwo tubwira usanzwe umunyeshure canke warahijije bimeze gute? Hama sanzwe ndi umunyeshure muri kaminuza. Ariko siniko ndabandanya neza kubera ko ariho cyaciye bibanda kudufatira. Ariko ndizana neza ko muri misiri imbere ushobora kubandanya nkaherahiza kaminuza. Yeah. Keve uvuze yuko uri umuririmbyi usanzwe uririmba indirimbo z'amagospel. Ya sanzwe ndumuririmbyi indirimbo nyene zimbaza Imana kugira ngo icubahiro c'Imana ishikare cyamamara hose. Sanzwe uri umuririmbyi aririmba indirimbo z'amagospel kugira ngo icubahiro c'Imana kibana gishishika cyamamara hose. Tiza cyane Keve wo tubwira impano yawe wayitanguye ryari ndetse niki kigutera kumva ko ukwiriye gukora umurimo w'Imana cyane biciye muri uwo murimo wo kuririmba. Ubuzima tubayemwo aba ubuzima bw'umubiri ubuzima bisaba ko umuntu wese ashobora kumva ko ariho ikintu ashoboye. Donc jewe nkiri umwana mutowe nabona ko impano yanje ari gukina umupira kuko abandi bana benshi asanzwe babikora bakora imipira giye atandukanye. Ariko mu nyuma kuko sanzwe ndi umwana umukozi w'Imana papa wanje n'umupasteri isengero sanzwe bitwa agize Emmanuel nyene mu Kanyosha. Ama nkaba nashoboye kumva ko mfise impano yo guhimbaza yashanye kuririmba gospel. Narimba muri Sunday school mu bana bisanzwe nk'abandi ariko muri 2020 numva ko noshobora nanje gukora ikintu cyotuma bitaguma muri eglise. Ariko bikagaragara hose kugira ngo bose bamenye ko hari impano sanzwe dufise. Yes. Ba mwaka uheze wa 2020 nashoko indirimbo ubu kuri YouTube iriko iza ko ndiko ndanabandanya. Félicitations. Keve ubundi umuntu yaje gutanguza ikintu abafise abantu kanaka yisunga abaririmbye kanaka bagutera umuhati wo kumva ko ukwire gukora igikorwa c'Imana biciye mu kuririmba ni nkabande nko ngaha mu Burundi urazi ko dufise ba dudu turafise ba Apollinaire turafise n'abandi benshi batandukanye. Kumbure hari abakwenspire urumva neza ko gukorera Imana biciye mu kuririmba ari vyiza. Wo tubwira bamwe baririmbye bashobora kuba bakwenspire mu bijanye n'impano yawe usanzwe ufise. Mu Burundi turafise abaririmbyi benshi bagiye batandukanye kandi babikora gutandukanye ariko bose barondaniriza mu cubahiro c'Imana. So jewe nanye n'umuntu namye nkunda kumviriza keshi nakunda kumviriza abazungu Don narakunda kumviriza cyane gose. Ariko nyene ndabona ko menga no mu Burundi cangenda gusanga na Apollinaire ari umuntu abikora neza cyane gose kuko indirimbo yaririmba nizo domwe aririmba biri hafi na hafi. Ariko uko nagiye ndaza buke nagiye nsanga numva dudu ndamukunda cyane gose uvanye urya bikoramwo irya style atanguye gukoramwo ndayikunda cyane gose.
ya nta wundi muririmbyi kanaka wo mu bindi bihugu byo hanze nko mu Rwanda canke mu bindi bihugu kanaka ushobora kuba uri inspiré nawe canke yashobora kuba ko inspire sana mu bintu bijanye na gospel music? Bijanye na gospel umuntu ari anspira ariho obita Paul Crema. Paul Crema abikora neza cyane gose ngo muri Tanzania ndetse na Israel mbonye arabikora neza ko yirimo amavuta y'Imana abantu bateza kumva nyine ko ari hano kuri abashikana mu guhimbaza ndetse na Prosper Nkomezi abikora neza cyane. Okay, muri gospel music tukiraho nyene hoba hariho ibihe kanaka kumbure vyakubereye nk'icibutso canke vyanagutumye wumva ko gukora kuririmba gospel ari byo vyiwawe ari byo bintu wumva ko ukora gusumvya ibindi bintu vyose? Dufate nka memory tuvuge nk'ikintu kanaka ushobora kuba wibuka nimba nk'iko kanaka ushobora kuba warakoze cerekana ko bien gishobora kuba gisigura gifise ico gisiguye cyane cyane ku buzima bw'iwawe ari naco gituma wumva ko gukorera Imana ari byiza cyane. Donc tugageje kuraba umuntu afise kahise kiwe ari kahise basanga afise ico gashingiyeko ariko just now bari afise kahise kabi ariko kahise kanje ni keza kuko nakubwiye ko nami n'umuntu nkunda gukorera Imana nakuriye muri Sunday school n'abandi bana umva nta nubwo ati ngo kintu coba cyaratumye shora kumva ko no bibamo umva nivyo nakuriyemo kuko niho nyene mba ndiko ndagerageza kugira ngo nagure bagatanguye. Kevin, abariko barakubona bashaka kwibaza ko atari wewe kumbure benshi bakuzi nk'umuririmbyi banza kwanza dushirire ko gatonya kugira ngo abasaza bakuzi abasanze bazi impano ufise bashobore kumva ubakoreye mu gahogo mu bisanzwe. Nabari twebwe mwami nabari twebwe Yesu ari kwizina ryawe data rishigwe hejuru kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda nabari twebwe muvyo tuvuga vyo dukora Yesu tugomba abwishimwe tugushikaniye imitima nivyo dufise biguicubahiro wema nimwe rudende inganji yawe niyibihe byose. Nabari twebwe mwami nabari twebwe Yesu ari kwizina ryawe data orishigwe hejuru kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda nabari twebwe. Yes, thank you so much Kevin. Turumva ko ufise impano idasanzwe yo kuririmba. Ni ku rugero rungana gute wiyumvamo kuririmba? Kuririmba umenga nurundi rugezo ni etape umuntu ashikako kuko twageje kuramba ubuzima busanzwe harabaririmba barimba ibintu bitandukanye bagiye bahinda gutandukanye ariko je ku rugezo ndirimba ko kuba ko ari Imana yakoze ku buzima bwanje. Birumvikana kandi ni byiza cyane. Abandi bahitamo kuririmba indirimbo kumbure zo guhayagiza ibintu kanaka ariko wahisemo kuririmbira Imana kandi turabigushimira cyane. Keve wotubwira nimba hariho indirimbo kanaka ushobora kuba warategekanije cyangwa ushobora kuba waranditse utigura kuzohavura usohora cyangwa nimba hariho indirimbo wasohoye kugira ngo abanwanyi bacu bamenye ibikorwa mu maje gukora ingene bimeze n'ingene bingana?
Donc narakoze indirimbo zigiye zitandukanye ariko ku rubuga rwacu asanzwe ariko indirimbo zishika zibiri. Indirimbo nishoboye kwita amani yangu, indi nashoboye kwita ico wandemeye akaba ariyo mperuka gushira ko ku mugaragaro kundwi iheze. Yeah. Okay. Umaje gusohora indirimbo zibiri. Keve, hoba hariho izindi ndirimbo kanaka wanditse kumbure utarashira hagaragara? Indirimbo nashobora kwandika ziriho na nyinshi, indirimbo zitandatu, ariko umva ko wamaze gushira ko imwe mu zo zitandatu maze kwandika zo zirakoze. Zirakoze umva kugira ngo shira ko kikari guhezegira abantu bagiye batandukanye. Wow, félicitations. Félicitations sana kabisa kandi nuvuga yuko ari impano idasanzwe. Ku bwanjye ndaguteye intege kubana gukora umurimo w'Imana kuko ntawayikoreye by'ukuri yigera maramara. Yego ndashaka no kumenya mbega indirimbo usanzwe ufise nizo wewe nyene wiyandikiye canke hari uwundi muntu kanaka mufashanya gufasha kwandika? Donc indirimbo nabwiye ko indirimbo zitandatu zihari. Donc ni nka album. Ariko mva indirimbo zitandatu harimo zinashoboye kuyandikira. Aro nizo agenda kosa muri career yacu usanga ufise abantu bagukuriye ushobora kubaza kuma bimeze kunuko kugira ngo mushobore kugira aho mugejeje bivanye n'inyandiko kugira ngo n'abantu badashobora kumva ivyo bintu bashobore kumva bari inspire no kumva bashaka guma babandanya ico kintu. Abandi twagiye dukwana mu kwandika batandukanye. Keve, urugero ugeze ko uno munsi twavuga yuko uri kuratera intambwe abaririmbyi kanaka wumva uri inspire sana kandi wumva ko uryoherwa cyane uniform ukorana ikiganiro no ukorana album nabo canke collaboration uniform uririmbana nabo ni nk'abande kumbure barashobora kuba ariko barumva ikiganiro cacu muri kano kanya bakumva babaye inspire no kubona umwana umuhungu akiri muto nkawe ari inspire sana no kumva ko yo menyekanisha izina ry'Imana biciye muri gospel music. Turageje kura muri se amafise mukuru we ushobora kumva ko ushobora kugira icyamufashije. Nanje ku rugezo ndiko canke aho no bandi na utifuza gukora n'aba papa bacu bakina ba Polinere ariko ibyo byose bizira ku gihe. Igihe nicashika ndazi ko bizoshobora kugirane ndaniza cyane gose. Hari abantu baguca intege kumbure mu byo uri kurakora mu bikorwa wakoze bakavuga nti ivyo bintu bihebe ntaho bizogushikana ku bwawe abantu nkabe nabo bakira gute uvyitwaramo gute bihe nkabe nivyo bigushikiye? Mu buzima cyangwa muri career turimwo hariho abaguca intege, hariho n'abashobora kukwankukaja, ariko abaduca intege ikibanza kinini ntibabuze ico nico nibabuze ariko kiduha umwanya munini ico twavuganye n'Imana. Ni kweli. Félicitations vraiment. Merci. Félicitations sana. Je ndumva yuko urakomeje cyane mu murimo w'Imana. Umurimo w'Imana uragoye ariko kandi bisaba yuko uvyiyumvamo ubikora ubikunze. Keve, mbega nk'uvyoshika akaboneka nk'umuntu kanaka gufasha akamenyekanisha impano yawe kumbure akakubera nka manager wo vyakira gute? Ico ikibazo gikomeye kugira nk'umuntu ashobora kumva ko yashobora gufasha donc birimwo n'Imana. Ariko mu gihe abonetse akabati ndafise ico ashobora gufasha gushikikiza byose byo tubera byiza gusumba. Intambamye mwahuye nazo mu muziki wa gospel kumbure gihe mwari mutamye kuririmba na n'ubu gihe muri ko muraririmba nizihe ni gute mushobora kuzinesha no kuzitsinda? Ntambamye duhura nayo mbere n'umugwanizi. Uko umugwanizi ni wakorera mu bantu agatuma abantu bazana ibyo gucana intege mu hasi ariko ikintu gitera gukunda Kristo wenyene. Ntambamye zigiye zibuze ariko umuntu afise target tukeneye gushikako wana buri gihe cyose dukomeza kugira ngo bashimashare gitera kije imbere gikuru rero dushira imbere n'amasengesho dushira imbere kugira ngo tutere tuje imbere.
ndiko ndaraba indirimbo ico wandemeye ni indirimbo atagiye kinini kirahera igiye ku rubuga rwa YouTube, ni indirimbo mwakoreye amashusho kandi ni indirimbo nziza cyane. Ndiko ndagerageza rero kuraba style mwakoresheje n'uburyo mwayiririmbyemo, ni nkaho mwagomvye kwigana cyane, nkaho mwagomvye gukora nkuko Israel mbonye asanzwe gukora. Iyo ndirimbo narayitegereje neza cyane. Bano banye bacu muri kumwe dukurikirana muri kano kanya, turabatumira cyane kugenda kuraba indirimbo bita ico wandemeye ya Kevin Dushime. Ni indirimbo nziza cyane, ndazi muzoheza gigwa, muzokuzuzwa. N'umwana n'umunyeshuri akiri muto cyane ariko yifisemo impano yo kuririmba kandi cyane. Keve, woba uri inspire cyane kuri Israel mbonye canke gute? Kubera ndiko ndaraba style wagerageje gukoresha ni nkaho menga wagerageje gukora nkuko asanzwe akora. Sinzi ko ari ico tubwira kuri kubijanye n'ivyo. Kujanye n'ico sibatabo kuno ariko nakubwiye tugitangura ko hari abantu bari bashobora kuba umva ko umuntu woshobora kumenga woshobora gukora nk'ivyo akora, ariko nakubwiye ko bizira igihe. Ya style twashoboye gukoramwo ni style twaricaye sintu vyaje ko nyene, baricaye n'abagiye batandukanye n'abajya muri umuntu ashobora kubona abo twagifasha y'amadeko no kwandika kugira cyangwa ni gicapo twahurije hamwe, ariko abantu benshi bagiye batandukanye bagira tugira nkuko nyene usanzwe mutugiye, ariko nakubwiye ko Israel mbinda mukunda nari nakora ibintu bishobora guhesha Imana icubahiro, cyo bituma mvumenga kuba inspire kuri we nta kosa ririmo na ritoya, ariko hanini tugaragaza ico Imana iri mu buzima bwacu. Imigambi ufise igihe kirekire nico wifuza kuzobura ico inyuma y'imyaka 5, inyuma y'imyaka 10, uburyo wifuza kuzobugaragara muri gospel music, ni gute wo dusigurira nk'abanwanyi bacu, nk'abanwanyi bako dukurikirana muri kano kanya, wogira ico tubwiye? Imyaka iri imbere doke nakubwiye ko umuntu afite target akeneye gushikako, nubwo hatabura ibintu bigiye biza biduca intege, ariko ikintu ca mbere nifuza gushikako ndakeneye kuba umuntu agasanzwe mu guhimbaza, agasanzwe mu maso y'abantu, Imana yo agize cyo nshoboye gutanga cyose, Imana icyakira n'umutima ugize ukunze, kuko hari igihe dukora ibintu basanga kubera ko amasikse n'ibindi bigiye bitandukanye, basanga twavuye mu bugombe bw'Imana, ugasanga twagombye gukurikira ibishobisho by'abantu, ariko ndifuza myaka iri imbere kuzanda umuntu agifise ubuzima, agifise icyo atanga, donc agifise kwizera, kuko nibaza intango yamigoye, ariko nizera ko mu minsi iri imbere ibintu byameze neza cyane busumba. Kubwanyu igikorwa cyo gusenga n'igikorwa cyo kuririmba, urazi ko ari ibikorwa bibiri bijanye, kandi urazi yuko umuririmbyi adasenga kenshi na kenshi biramugora cyane. Si nivyo gusa, ni ugusenga kuvanze no kwisonzesha. Kubwanyu ivyo bintu mubivuga kwiki nk'abaririmbyi mwifuza kugera kure, mufise indoto zo kuzabura mushika kure? Muri igihe turimwo turi mu gihe cyanyuma, besha akindo ngo ni cyanyuma, ariko muri ibyo kuririmba nkuko abivuze birasaba kwisonzesha no gusenga cyane, kuko udasenze bagendera ko ari n'abamuziki itandukanye, ariko mu gihe wasenze Imana irakwigaragariza ikakwereka kindi kintu canke muwayo ushobora guca mu gihe ukora n'ibigaragazo bigiye bitandukanye, ugahita ubona koma ushobora kubandanya cyangwa koma ushobora kubikora, ariko ndizana kekenya ko muri ibintu turimo bisaba kwisonzesha gusenga cyane gose. Ni byiza cyane. Yes, this is Nox TV. On the mic you with TT Brown. Turi kumwe n'umusore wacu ngaho, murabona ko ari umusore mwiza cyane, ndetse nuvuga yuko yahawe impano yo kuririmba indirimbo za gospel. Turabatumira cyane kumukurikirana kuri channel yiwe ya YouTube. Tunye tubatumira gukurikirana Nox TV. Izina ryiwe ni Dushime Kevin. Keve, woshobora kugira ico ubwiye abanwanyi bacu kumbure bariko baradukurikirana muri kano kanya, canke n'abasanzwe bari mu nzira yo kuzohavura nabo bakora nk'ivyo musanzwe mukora, woshobora kugira akajambo kamubabwiye? Akajambo novuga cyane no ushobora gutekerera, cyane nambe turashimiye kwa dukurikira TV TV, tunabashimira ku kigoro no ku mwanya muza gufata ushobora kubona bino bintu, ikinaco dushobora kuvuga nuko bosimbira kuri YouTube bakaraba indirimbo cyo wandemeye, indirimbo
yakoze ku mutima wanje shoye kuntahuza neza ico naremeye ugiye shobora kwandika iyo ndirimbo nafashe umwanya simyafuye kwandika uko nyene ariko nafashe umwanya basare ko boja kuri YouTube bakandika Keve Dushime bakahita bayibonayo n'abandi bagomba gukurikirana ibindi biganiro vyacu bashobora kuja kuri Instagram Keve Dushime official kandi badusangaho kuri Facebook kuri page ya Facebook Keve Dushime naho nyene kuri TikTok kuri Spotify nuko nyene Dushime Keve kuri Amazon hose mba nuko nyene izina ryarindi nyene kuko dufise mbere imwe cyane. Keve Dushime ushobora kuririmbira abanywanyi bacu indirimbo ico wandemeye kumbure bakumva ko abaye inspiré no kumva uburyo bayiririmbyemo ndetse bikanabatumira no kuja kurira kuri YouTube nkuko bisanzwe turaguha ikaze. Kumenya ico wandemeye waramaye kumenya ico wandemeye kukwamamaza kuguhimbaza ndetse no kugutazira wandemeye kukwamamaza kuguhimbaza ndetse no kugutazira waramaye kumenya ico wandemeye waramaye kumenya ico wandemeye kukwamamaza kuguhimbaza ndetse no kugutazira wandemeye kukwamamaza kuguhimbaza ndetse no kugutazira amashimwe n'icubahiro n'ivyawe mwami ushizwe hejuru amashimwe n'icubahiro n'ivyawe mwami ushizwe hejuru. Yes, bakunzi ba Nox TV nizere ko mwashimishijwe n'ikiganiro kuri microphone mwari kumwe na Titi Brown hamwe na Keve Dushime asanzwe akora gospel music. Alright nizere ko mwashimishijwe cyane. Ciao ibisigaye turi kumwe.